Abanyagihugu batari bake cane cane abadandaza mu isoko rya mu gisagara ca Bujumbura nkuko biboneka yamaze kugenda riraturigwa rigasha rigatokombera aho kimwe cya gatatu cyaryo cyahiye nkuko amakuru y'amatugera bivuga bariko bararira ayarika bakuruye amosozi basaba yuko president Evariste Ndayishimiye yogera icyo yokora kumvo zo kugira ngo nyene babashe kuba bokongera gutangura ubuzima bamwe bashimangira ko bari batunzwe n'ubudandaji nyene aho bagiye barakura amahera mu mabanki kumvo zo kugira ngo baje barayishura buke amakuru yihuta amenyesha ko kandi iri soko kumvo zo gushya atamuyaga nkuba wabiteye ahubwo byatewe n'uwateye igrenade muri icyo gice amakuru yihuta amenyesha ko kandi mu Burundi aherutse kwibonekeza abantu bagiye batandukanye biganjemwo abantu batigeze barasobanukirwa neza nubwo kandi inzego zijejwe amatoza mu Burundi zitagira byinshi zisigura kubigendanye n'ibiko biravugwa ndetse n'imaze imisi birahibonekeza bamwe mu basesanguzi babona yuko umuhari wa M23 wabaramaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi ku rugero rudasanzwe aho bari kwarakorwa ibikorwa biteye ubwoba ndetse binateye impungenge ndetse n'amakenga amakuru yihuta ubu nyene agaragaza ingene ibintu biriko birayagara ubu ngubu tuvugana reka tugaruke tunashira umuco kubikomeje kugenda birako biravugwa cane ku makuru yihuta agezweho ubu nyene agaruka kubikomeje kubera ngaho muri kino gihugu cy'u Burundi cyane mu gisagara cya Bujumbura ahakomeje kubera nyene ibibazo biremere cane bigendanye n'isanganya mu misi iheze nibwo harabaye isanganya karundura isanganya remere cyane ryarongeye gutuma igihugu cy'u Burundi cyongera kuvugwa cane aho indongozi z'iki gihugu zarasubiriye kongera kwagirizwa ibintu biremere cane ariko ubu nyene amakuru yihuta akaba ariko asigura ndetse anagaragaza neza yuko ibintu bikomeje gutera impungenge ndetse n'amakenga ese koko hoba hari umugwi waturiye iri soko nkuko biboneka cange hoba hari ibindi byinshi nyuma ibikomeje kugenda biriko biravugwa kaze kuri mwebwe mwese mubandanya kudukurikirana ndetse no kutwumviriza ngakuri no munesha kuri yacu aina yanyu ya Burundi Top TV nitsekera munezero ntangere gusubira kubahereza ikaze gusubira kubahereza mwiriwe cyane tunarabira hamwe amakuru yihuta ndetse amakuru aremere cyane agaruka kuri ko biravugwa nga mu Burundi sondantse sabone niba rubwa mbere isanga kugira acoronka amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe nyemera rero tugaruke ku makuru aremere cyane ku makuru yihuta ariko aravugwa cyane kuri ko birabera muri aka karere abanyagihugu batari bake nyine nkuko babumvirije mu video yatanguye baramenyesha yuko basa umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yuko yogera icyo yoboterera nyine mu mva zo kugira ngo bashe kuba bohangana n'ibibazo nkuko amakuru tugera bivuga icyakora baranasaba yuko nyine hakorwa byinshi bigendanye n'amatohoza mu gihe abegereye ubutegetsi bw'u Burundi bavuga yuko bimwe mu bintu byaje kugenda biratuma iri bararigwa harimo abantu bategere nade nga muri kino gihugu cy'u Burundi amakuru yihuta amenyesha yuko nyene guhera mu gatondo mu Burundi hibonekesha abantu batari basanzwe bibonekeza muri iryo soko ndetse amakuru yihuta amenyesha yuko abantu bamaze imisi baragaragara mu gisagara ca Bujumbura si ubwa mbere kandi mu Burundi hagaragaye ibikorwa nk'ibi cane yuko no muri iki gisagara nyene ku kigo cya gisirikare gisanzwe kirabikwamwo ibikoresho cya Kambase nacyo kiraherutse guturigwa kirashe kiratokombera ibikoresho bimwe biraturika bihitana n'abanyagihugu ndetse n'abakoraga muri icyo kigo umuriro wadutse mu gatondo ko kuri uyu wa kane mu isoko ya Kinama uraturira ibibanza byinshi cyane by'ubudandaji ndetse n'ibidandazwa muri rimwe rero mu masoko akomeye cyane iyo mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi uko byashikirijwe n'abadandaji baho isaha imwe kukiboneka ubwo ni saa moya zo mu gihugu cy'u Rwanda za gatondo umuriro watanguriye nyine mu gice badandarizamwo amavuta ndetse n'ibindi byo kwisiga uca kwiragira mu bibanza by'impuzu ndetse n'ibyombo nkuko biboneka abegereye aho umuriro watanguriye bavuga yuko hari abantu nyine baje bajugunyamo igrenade ndetse bahita burira imodoka baca bagenda ndetse atamuntu numwe yabashije kuba yotahura ngamenye abari bo icakora nubwo inzego zijejwe umutekano n'amatoza zisigeze zigira icyo zivuga ziramenyesha yuko nyine ari amakuru avuga yuko zoba zatanguye kubashakisha abadandaza bavuga yuko habaye akajagari gakomeye cyane abantu biruka bamwe batangira kurondera kurokora ubuzima bwabo hamwe n'ibidandazwa byabo bamwe bavuga yuko babuze byose harimo n'ibidandazwa bari barafashe by'amadeni muri banke kugira ngo babironke abajejwe umutekano ikigo kijejwe gukinga impanuka ishira hamwe Croix Rouge hamwe n'abanyagihugu bashoboye kuzimya uwo muriro nyine utarakwira isoko ryose bawuzimije neza nyine ahagana isaha 5 urongoye ikigo cy'igipolisi kijejwe rero gukinga impanuka yavuganye na BBC yakaba yatangaje ko amatohoza yatanguye kugira amenyekane icyatumye uwo muriro nyine waduka be n'ibyononekaye
nubwo biri uko nguko ariko kandi abanyagihugu ntibabishira amakenga bakibaza impamvu mu Burundi hama hagaragara ibibazo nk'ivyo ngivyo. Abangaba baca bamenyesha yuko ubunyene nubwo biri uko nguko akomeza kugenda hagaragara ibiboneka yuko mu Burundi ibikorwa by'amatora ateganyijwe bidashobora kuba byozogenda neza, mu gihe hari bamwe bamwe bavuga yuko nyene barambiwe uburongozi cyane cyane nk'uko bigaragara, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga, baboneka yuko nyene bashaka yuko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bushika kw'iherezo. Amakuru yihuta akaba agaragaza ndetse anerekana ingene abatari bakeya nyene bagaragaza yuko Evariste Ndayishimiye adakwiriye kongera kurongora Burundi cyane cyane muri kino gihe, ndetse akaba ari bamwe bakomeje kwifashishwa mu bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko bigaragara. Ibi kandi bikaba bishobora kongera gukurura indyane ndetse n'icyuka kibi nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Gushika ubu nyine leta y'u Burundi nta bindi bishasha yari yashira ahabona canke se ngo ibitangaza. Icyakora ibintu birakomeje kuyagara mu Burundi, mu gihe bamwe biganjemwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeza kunenga inyifato ndetse n'imitegekere ya Perezida Evariste Ndayishimiye, bagaca bagaragaza yuko uko byogenda kose nyine umwanya n'umwanya Evariste Ndayishimiye akwiye kuba yotanga imihoho akava ku butegetsi, dore yuko atacyari karafasha abanyagihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Abanyagihugu benshi barasaba yuko nyine habaho ibikorwa bigendanye cane no kuba nyine batezurirwa bakagira ibyo bafashwa n'umukuru w'igihugu, mu gihe ibintu bikomeza kugenda birayagara ndetse binakomeje kugenda birafata indi ntera nk'uko amakuru yama atugera bivuga, canga se nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Tubandanyirize mu yandi makuru agendanye n'umutekano muri aka karere k'ibiyaga binini akomeje kugenda biravugwa. Mu gihe ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bukomeje kuvuga iby'umutekano, haravugwa indi nkuru nyine y'igitero cyagabwe n'umwari wa Wazalendo Mai mu gace ka Bigobogo. Ibintu bikomeje gutera impungenge abanyagihugu bavuga yuko umutekano ukiri ikibazo gikomeye cyane. Ibi bitero kandi byabirangajwe imbere n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Amakuru aturuka mu misozi ya Bigobogo muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko mu ijoro ryo kwa kabiri rishyira kwa gatatu gerekezo rya gatandatu uku kwezi kwa gatanu 2026 abarwanyi ba Wazalendo Mai ndetse n'ingabo z'u Burundi bayobowe n'uwitwa Nshorengabo baragabye igitero nyene mu muhana wa Bijanda, aho rero bashakaga kunyaga inkariro z'abanyamurenge batuye muri ako gace. Nk'uko abaturage nyene bahatuye babitangaje, abagwanyi barageze muri uwo muhana mu masaha y'ijoro baratangura kurasa abanyagihugu ndetse n'abarindaga amatungo, ariko bahura n'ubwirinzi bw'abakomeye cyane imbere, biratuma haba rero kurasana kw'akanya gatoya. Amakuru yizewe aravuga yuko abo barwanyi barahise baraswa birangira bahunze berekeza mu bice bituwe n'abapfurero mu gace kw'abase basaza abadashoboye nyene gutwara amatungo bari baje kunyaga. Umwe rero mu banyagihugu yaravuganye n'umumenyeshamakuru wacu, yaragize ati mu ijoro ryo kwa gatatu Mai ndetse n'ingabo z'abarundi zirongowe n'uwitwa Nshorengabo zarinjiye mu mihana ya Bijanda bashaka kwiba inka ku bw'amahirwe. Abungeri bari maso bahise barasana nabo basirikare nyine baca berekeza mu gace ko kwa Sebasaza, barahunze nyine nta kintu na kimwe bigeze baratwara. Icakora bavuga yuko barataye imbunda zika muri 5 zuzuye amasasu zo mu bwoko bwa AK47. Amakuru kandi aravuga yuko muri uko guhunga abo barwanyi barasize magazine zika muri 3 zuzuye amasasu n'imbunda zo mu bwoko bwa AK47. Ibintu abanyagihugu bafata nk'ikimenyetso cy'uko bahunze badafise ubwoba bwinshi cyane mu nyuma yo guhangana n'abungeri bayo matungo. Iki gitero kandi kirabaye mu gihe agace ka Bigobogo karavugwamo kuba rero kari mu maboko y'ingabo za FARDC zifatikanyije n'abasirikare b'u Burundi FDNB. Ibyo byaratumye abaturage benshi bibaza impamvu abasirikare batatabaye nyine amatungo mu gihe icyo gitero cyabaga. Haravuga ko kuba Mai nyine ikibasha kugaba ibitero muri ako gace bigaragaza yuko ikibazo cy'umutekano kitarakemuka burundu, nubwo hari ibikorwa bya gisirikare bimaze rero igihe birakogwa muri Fizi, Minembwe n'utundi duce twa Kivu y'Amajyepfo. Iki gitero kandi kirabaye hashize igihe gitoya muri Bigobogo habereye ibiganiro byari byaritabiriwe n'umujyanama Perezida Félix Tshisekedi ajejwe ibijyanye n'umutekano Jacques Kongolo wari kumwe na General William Amuri Yakutumba wo muri Wazalendo. Ibyo biganiro byari bigamije gushishikariza abanyagihugu cyane cyane abanyamurenge
abanyamurenge n'andi moko atuye muri ako karere gushigikira ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse no kwizera ko umutekano uzobandanya ugaruka. Muri ivyo biganiro Jacques Kongolo yaranavuze ko leta y'i Kinshasa itazihanganira imihari yitwaje ibirwanisho ikomeje guhungabanya abanyagihugu, aranashimangira yuko ibikorwa byo kunyaga amatungo ndetse no kwica abanyagihugu bizohagarara. Ku ruhande rwiwe Generali Yakutumba nawe nyene yari yavuze ko abanyagihugu batagomba gukomeza kubaho rero mu bwoba bwo kunyagwa inka canke se kugabwa ko ibitero. Nubwo hari ibyo rero leta isezeranya, abanyagihugu bo mu bwoko bw'abanyamurenge baravuga ko bagifise impungenge n'amakengazi baremere cyane kubw'umutekano. Bamwe bakavuga ko imihari ya mayimayi ndetse n'abashigikiye igikomeje kuba ikibazo kiremereye cyane mu buzima bwabo bwa misi yose. Abanyagihugu baranavuga yuko kandi icyo bifuza atari amajambo gusa, ahubwo ari ibikorwa bifatika byatuma barashobora kuragira amatungo yabo ndetse no gukora imirimo yabo atabwoba nyine bwo kugabwa ko ibitero mu ijoro. Kuri ubu amakuru ava mu bigobogo aravuga yuko umwuka n'umutekano ukomeje kuba mubi cyane, abanyagihugu benshi bakomeje kurara bari maso kubera impungenge z'ibitero bishobora kongera kugabwa muri ako gace kandi kari kamaze igihe karangwamo amakimbirane ashingiye ku mutekano n'amoko atuye muri ako karere. Ni mu gihe kandi igisirikare cy'u Burundi FDNB cyongeye gutungwa agatoki kuba aricyo kiri imbere mu kugaragara nyene muri ibi bikorwa nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga, ndetse batari bakeya bakaba bakomeza kugaragaza ingene ibintu byifashe. Amakuru yihuta kandi akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza ingene ibintu byifashe mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyo gikomeza kugenda gishimangira ko kizokomeza guhangana ndetse no gukora ibishoboka byose kikaguma ngaha mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Dusubire mu kanya turabiramwe ibindi biriko biravugwa.